Barwan kuri ibintu byeje gukora ku mutagara amajyane kuri birambabaje cyane bivanye yuko amashuri wize na misikiti waragiye muri drasa none je kubona yuko nyene dukoze ibintu kuri birateye isoni kandi sinzi ko n'Imana ije turabarira Zuma ni inshuro zingahe amaze kubwira yuko uku kwezi utashobora uvuye muri dushe ngo wistirize neza wambaye neza ushaka kumprovoka nuzi yuko je tuge wahungu dufise ibintu by'amahormone amwe yacu tubone gusa umukobwa kandi umugore waje aje kundi free nako inshuro zingahe uvuye muri dushe zuraraba wambare neza utavyumva none yo gushira ko imihari warabonye umugabo yirirwa muhira amazane n'ukuri abantu bose bagosagera guhangayika ugasanga futari yamaze kuba tayari ariko wowe wirirwa ngaho wirirwa ujyamye ndabe ngende ngaruka amukajuza kunta ko imihari je nama ukazi lendi mardi mercredi jeudi vendredi none shaka samedi bashinje nakawa jiwe none ushaka kumuna je ukagenda no gutembera ku bagenzi ibyo ni ibintu n'ukuri n'imante zo tubabarira nta muntu nta mugabo yirirwa muhira amazane ikintu twakoze cyabaye ukoranye zuru kuranye ikintu kizi kuba cyabaye nta bindi bintu biri ngaho ahubwo je ngoma ndabe nze kura ujya sheba amran n'ukuri ibyo bintu nibibaho uzi nitegeko n'ukuri uruzi y'amasharti y'amazane ibyo bintu uvuga ngo amategeko wowe kubeki wava muri dushe ama imbere yanje nayisoni nayo kuberiko wandavyo ndabiriki umugore wawe usohoka kugira umutsindanishe nzabyo mukirigire ukuza tubyo umutima namugabo kandi opera kwendera Shaka ko byagenze ngo urumva nje ibintu byashikiye muhungu umugore wanje navuye muri dushe urumva yavuye muri dushe namwijyamiye muhungu mu cyamage jewe byabaye je natsinze twahuza amabanga ahuje n'umugore wanje naho twize ikinone umve ndakubwiye kwanze umve ibintu byagenze miyareza navyo busha basha jako numve je hari ikintu kuna mu buzima umuntu afite stress ziwe niwe ndakubwiye ugashwana kamera neza ukumva neza nitonze habaye ikinone mvinga mpe ikintu kimwe isi yose uri umugenzi wanje ibintu bimbaye ko nk'ubusinzi nimere y'Imana ngene bive none bikubaye ko ushaka kubitomora tukavyumva tugahera nk'abagabo rero jako jewe nakubwiye yuko umugore wanje nasanze tumaze kuryamana kandi mafungo yene tayari nyene ku murango nakubwiye wereka kubwiye ibintu mego ntabwiye mufise wo umuntu rakutse none gaje ndafise umugore naho nokura ivyo bintu wagize n'umwana muto navyo yogira ntubu mbwino nemba nkubu basi wowe nkari wewe ibintu bizi wewe je wobona ico ngwire n'igikino neco no kubwira ahubwo bamfasha amazi we nani ikwege vy'amazi bagwa umviriza aha naje aje ngiye kure bashira murani ndabe agire kiro kubita imyaka 3 funze toza kuri imyaka 3 ora ujama wala rega uri imyaka 3 kubera wagize ico kintu nk'icyo none umugore wanje nose umugore wanje niba by'abasexy none umuntu ari kumutanga izuba riva barakubeshesha aya ibyo sinabyemera sinabyemera aya imyaka 3 we ndavyemera we tu imyaka 3 aho yo bari za Turkiya za Mogadishu idini simwe umviriza kwanda ahubwo no gutumanya wanje waza we nari idini pizza ahubwo ndiko ndatunganya wawe none kubona visa ari kuzanga kumbaza imyaka 3 umugore ni gwanje kandi ibintu byose byabaye byose je ngiye kwaza umuntu afise idini n'amakofero muzo ramazana genda ubaze kana kibazo wari kibona abona uyu imyaka miki bitara turashobora gushika areka areka wewe urimbwa fasha ma nuze goro imamazi ndakwereka ubwo amazi ufutura ki ntabwo ubona nzi kuvisa ubwenge ariko uri kigugu nuko vyiba we anarizi ko ushaka kumbwiye kuko amumuzo ngambira yuko basigenje ukumbwira byo naco no kumbwira jewe wagize ibintu nk'ivyo uri umuntu w'umugabo none bizu wewe ushaka kwigumya je ngura bashambara hafi ndabereye ngene nayo shamurani wawe umgaje yakubwiye nico nyene nigihinduka imyaka 3 n'itatu gusa ni nusu we iramiremu yo egafu ugendamu yo يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. Wewe jana kwenda kura ibada wewe kundondera haria ndio nifisa kawazo kashikiri nifendo unasema ngize munaicha yego wochuncha wochunyicha oya ntangora nona sisi twebwe abayisilamu tugizwe n'impuhwe sawa tugizwe n'impuhwe sinucanda kwica accident ntabwo shehe niyo mfise ikibazo cyo kubaza niba ko wari usinagiye usinabuze umunanyishura hariya abantu twahuye nyine mu site cyane ababanza umwana nyishwa bampaye urumva je mfise akabazo kandi ningora nishikiye mu karanya nyumva je nasabye nagize wagize nasabye najyamanye n'umugore wanje eti nasabye dojyamanye n'umugore wanje muri masaje wasanze wajyamanye nawe mwajyamanye gute twahuje ibitsina إن لله وإنا إليه راجعون. لماذا هذا؟ لماذا هذا يا شيخ بروان؟ نعم. كويرك وكذب بيني Allah subhanahu wa ta'ala tubwiye ati kirazira kikaziririzwa guhura n'umukenyezi wawe mukurangura amabanga y'abubase ku mutaga w'ukwezi kwerana kwa Ramadhan. Ariko wowe ubahuse subhanallah ubahuse niyo mpamvu naciye mbona nzo kukubaza turasemerera mimbari veterinary tubaha amawaida tubabwira yuko Imana yaraturekure yuko duhura n'abakenyezi bacu mwijoro y'ukwezi kuranda kwa Ramadhan wowe ucuhura nawe ku murango byagenze gute tubu ila Allah nagize inzingo byageje uzanasanze namaze kubikora n'umugore wanje ahubwo nanje ngakubabaza nk'ibyo bigenda ko subhanallah Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya Allah akbar urane shavu misose twirwa turasemerera muri mimpar ibintu byagize si wowe wipanze nico gituma bashizeho kweranda ukwezi kweranda kwa Shaaban kugira ngo ugire entraînement ugire imyitozo yo kugira ngo twakire umushisi mweranda wa Ramadhan ariko cyo cyose yakunaniye mbega wowe uzi ukungana uzokwishura umunsi mani no gaje cyatumye mva muhira nzanga kuba ndora ko mu givyo nyine bigenda Allah subhanahu wa ta'ala avuga yuko utegerezwa kuzoca uwuriha mu kwisonzesha shaharaini mutatabiaini amezi abiri akurikirana amezi abiri ukwezi kosa ko nyine kugenda kumarira zine amezi abiri wapi amezi abiri wapi uravyumva we rero ngo potere yambaye oya si potere yambaye amezi abiri ni menshi amezi abiri yose uruma nk'ubu azige imisi 28 nk'ubu saa 10 zora zigera nk'ubu no kuva kwera je uzanga n'ibigwana umviza rero Allah subhanahu wa ta'ala tubiyete la ikraha fi din nta gahato ni dini icyo ni cyaha wakoze n'imbere y'Imana utegerezwa kuzobazwa kumbe rero ukeneye yuko urokoka n'ibihano by'ubuhora utegerezwa kwisonzesha amezi abiri shaharaini mutatabiaini bisigura yuko mucu hagarikira ngaha twari dusigaje imisi 20 n'ingahe 28 kugira ngo turangize ukwezi kuranda kwa Ramadhan utegerezwa kubanza kwanza kumara amanche ndiye 30 uzoca rero wisonzesha uzoca utangura umunsi wa mbere gushika umara amezi abiri
Sheikh, tubu ila Allah, tubu ila Allah taubatan nasuha. Ivyo sinabishobora shehe. Navyoshobora? Ivyo navyo nabishobora. Navyoshobora kubera kumva izihe? Uragwaye diabete, uragwaye umugera wa sida. Sindipimisha none mbana nipimisha ndaje usanga ndabigwa kuba sinumva ngesa 10 usanga ibintu wese byafashe nkunda. Wewe uriko uratangira na Allah. Oya nukuri none ibihano vya Allah, ibihano vy'uhoraho birakomeye cyane. Nabizi. Fakhudhuhu fakhullu thumma aljahima sallu. Unavyumva? Aho n'abamalayika bazogufata. Khudhuhu fakhullu. Bagufata bakubohe. Baterere mu muriro wa jahannam. Sheikh, tubu ila Allah. Yumukene yuko none kibazo mvuze si none je umva nk'ubusinda magana nyene ameze mugenza gusanga nyene atavyo nshobenje ndabigeza ngo none njamfa. Hamye usanga wari ugwaye za diabete cyangwa ugwaye umugera wa sida. Allah subhanahu wa ta'ala ni yabisize nyuma. Yaciye vuga yuko utegerezwa guca ugaburira abakene 60 kandi ukabagaburira zijya mfungurwa nawe wenyene ukunda. Ibyo navyo utabishoboye ugashobora kurekuza abafungwa naho nyene 60. Check. Tubu ila Allah, nipe simu yangu. Tubu ila Allah, genda ukore icyo bita ukwicuza. Kuriko kwicuza warenze amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nimwe mu bitume byo byose muzana kuzana abagore tugiye. Genda kurongora ni sunna. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Subhanallah. Ya Allah. Subhanallah. Astaghfirullah.